Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gatondo. Hitezwe yuko hazogwa imvura hongera hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge, Ibururi hamwe n'Imakamba. Izindi ntara zisigaye zikazorangwamwo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Mwaro, ibipimo vyaho bizoba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hazoca hagwa imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 28. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko umunota umwe. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, nimugire na pasika nziza ahiwanyu.